Ku muhingamo wo kuri wa gatandatu niwo umukuru w'igihugu ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo yashika ku kibuga c'indege mpuzamakungu Ndadaye Melchior ari kumwe n'umutambukanyi wiwe, aho indongozi zitandukanye zaramwakiriye ziri kumwe n'abaserukira ico gihugu mu Burundi. Asohoka ikibuga c'indege, Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yakiriwe n'abanyekongo bari bamutegereye. Avuye aho yerekeje ku kirimba c'umukuru w'igihugu Ntare, aho akaba yakiriwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, amwakirana iteka ritegwa abakuru b'ibihugu. Hakurikiye umubonano abo bakuru b'ibihugu bagiranye mu mwiherero imbere yo kuremesha ikiganiro imbere y'abamenyesha makuru. Muri ico kiganiro Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yashimye uko yakiriwe mu Burundi, ati nta kindi kimuzanye mu Burundi atari kuraba uko uburimyi, amakoperative y'uburimyi, igisirikare by'u Burundi vyitunganije baheze babifatire kwa karorero mu gihugu ciwe. Ariko nyamukuru akaba ari umugambi w'ibarabara ry'indarayi rihuza ibihugu bya Tanzania, Burundi na Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Urwo rugendo ruzomara iminsi 3, nukuvuga ko ruzorangira ku igenekerezo rya 23 Rusama.